nta muntu n'umwe atarota, n'uwo batakirota yarigeze kurota. Indoto umuntu arota rero ni Imana yonyene izimuha. Hari abantu rero usanga bamaze kugendeza cyane indoto zabo, ico barose baca bakibona. Umudamu w'umubose yagiye ku kazi nk'uko vyari bisanzwe. Umuzamu aramubwira ati mwaramutse madamu. Urundi nawe aramwishura ati mwaramutse. Undi mukozi acaraza amugurira umuryango w'imodoka arinjira. Umuzamu aragiye adodora kwidirisha. Bose redi ati namaki. Umuzamu ati madamu ndagusavye ntuje ku kazi uno munsi. Ati uriko uravuga iki? Ni ngombwa ko nja ku kazi uno munsi. Mfise inama yihuta zinosiba. Ati kubera iki none uri kurambuza ngo singende? Wa musekirite ati madamu nagize indoto mwijoro. Madamu ati indoto yiki? Ati ugahirahira ukagenda ushitse imbere je nabonye haza kubaga isida. Ati nabonye uri mu modokari. Madamu ati agisida. Muri uwo mwanya umukozi acaramwibutsa ati madamu twacerewe mu nama. Aramubwira ati indoto ni indoto sukuri reka tugende. Madamu ati rindira gatoya. Eroji indoto ntizija mu ngiro. Numva ata kintu cyo gutinya kirimo reka nje mu nama. Musekirite ati madamu reka sigaho ndakwinginze jewe indoto ndose ndazibona zishika. Atera abankora muri societe yawe niho nkura gashahara ko gutunga abana banje. Mbega hamwe wopfa boca babaho gute? Ati ndakwinginze madamu ntupfe ngaho ngo ubirengeko. Madamu ariyumvira ati nimba indoto zawe zihindukiza ukuri ndahagaritse ivyo nagomba njemo. Niho guca avuga ati ko nsivye ayo madosiye yose yaho umushoferi ayatwara. Ibisigaye vyose nza kubikorera kuri telefone. Aramwugururiye madamu asubira muhira. Shoferi bati aya madosiye shoferi uyatware hariya ku kazi. Shoferi nguyu arayiteye ikirato wampaye inka. Amaze umwanya agiye nguyu ahonyeye kw'ifure yahindutse amazi. Honyora wapi? Imodokari itangura kugira zigizage. Bose redi rero telefone ku kazi chef de service ati warose amadosiye nakuruhiye. Chef de service ati wapi? Ati kubera iki ndone utarose izo dosiye kandi nazirukanye umushoferi. Muri uwo mwanya umushoferi abaramushikiriye biboneka ko afise uruhagarara. Madame ati shoferi byagenze gute? Kumengo ntumeze neza. Shoferi ati madamu nkivuye ngaha nahonyeye kuri file ziranga. Bica birangira ngize accident. Madamu aca yibuka bimwe wa musekirite yamubwira ati nivyo. Ati none wababaye? Shoferi ati sinababaye gose meze neza. Madamu ati ndindirira ngaha ndagarutse. Niho kuzana agapfungo k'amahera aja kuraba wa musekirite. Atuzi n'amakuru rero indoto yawe yabaye impamo. Iyo utampagarika kumbura ubu mba napfuye. Agashimwe rero nakawe. Wamutama ati madamu ayo mahera ni menshi. Madamu ati aka n'agashimwe kawe wakijije ubuzima bwanje. Wamutama akura ubwatsi. Icigwa twokura ngaha hantu ni icahe? Nta majambo menshi mvuga ariko reka mvuga ibintu bitatu gusa. Ubwa mbere twige kudakengera umuntu numwe uko abameze kose. Ibi ntushobora kubikora udafise uguca bugufi muri wewe. Ntugakengera umuntu ngo nuko yambaye nabi, nuko ari umusiti, nuko ari umuzamu hanyuma ngo ureke kumuramutsa. Ukamuca iruhande ntumuvugishe no kumuvugisha. Urakomeye ntushobora kuvugisha umuntu mutoya, voilà wewe uruwo hejuru. Ariko arashobora kuba afise ibanga ryo gukiza. Akarorero nako uyu mudamu yemera aca bugufi. Yumviriza umuzamu, yumviriza umusiti canke umusekirite. Uguca bugufi, ukwicisha bugufi kwamuviriyemwo gukiza amagara yiwe. Kwicisha bugufi rero murabona yuko ari umuti. Ubwa kabiri ntitugakengere indoto zacu kuko ziva ku Mana.
ijambo ry'Imana nk'uko turisoma mu gitabo ca Yobu mu gice ca 33 ku murongo wa 14 no ku murongo wa 15. Iryo jambo riravuga ngo kuko Imana ivuga mu buryo bumwe canke ubundi mu gihe abantu baba bisinziriye bari ku mariri yabo bari mwiravuta. Voilà, mwiravuta no kuvuga mu ndoto. Imana iravuga iti ndavugisha abantu banje naho batavyitaho. Voilà, indoto zacu ntituzifate iminenegwe. Naho worota ibintu biteye ubwoba, voilà, ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko nabateza ubwoba ngo mu ntumbero yo kugaburuza imigambi bari bafise kugira ngo ndabakingire kugwa muri caco. Uwo mudamu yarahaye agaciro kanini indoto. Ukarotera umuntu rero urabimubwira kugira ngo amenye ingene yohagarara. Icigwa ca gatatu, ukabona umuntu akurotoreye indoto ugasanga za ndoto nizo. Ntubifate nk'ibintu bisanzwe, ahubwo uraraba ukuntu ushimira uwo muntu. Abagufashije ikintu kinini cyane, arashobora kugabisha, arashobora kukwereka ibihe ugiye kujamwo ari vyiza canke bibi. Nariko ndavuga kuco gushima. Mushimira uwo muntu. Muri iki cigwa murabona uwo mudamu ingene yavyitwayemo. Ibi bintu bitatu twize si bike niyo twabigendera. Imana nibahezagire mwese, yatwibandanize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatumeze. Umuntu tarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.